ndazi nta mu journaliste numwe abaho adafise umugenzi sivyo adafise umuntu hajya hanakunda guteramira cyangwa akunda kwicara cyangwa akunda kwirigwa afise impano aba journaliste bose barazinanye kandi aba journaliste bose ni ariko urabizi ko hasigaye hari aba journaliste benshi hari ama media menshi ahubwo nico ciza rero gusumba nico ciza gusumba kuko bamaze kuba benshi wowe nyimba uvuga ati je ndafasha umuntu ushobora gufata mu mugongo ujya wundi akavuga ati nanje ndafata mu mugongo gute gendura precisa utwereke ingene ushaka ukuntu bafata mu mugongo ikintu nari ngo masigure benshi bacha bavuga ngo umva ngo ubu sponsor ngo namahera oya wowe nyimba uvuga ati je umwana vraiment ndabona ko atazomara amazi ubundi akavuga ati ujya mwana ntazomara amazi eske wewe ukorera kuri radio kanaka uri akora kuri radio kanaka wewe uzomukoresha ikiganiro kuri radio yawe ujya nawe mukoresha kuri radio yiwe hama ejo muzobahana ngwino nkizibi bikobwa byo mwuyu muji zikundira kuhaturira nija ziyutsa mu wako zaidi ya bidishi maze wawe ce niryamira. Salut guys, mumeze neza murakomeye, j'espère yuko mumeze neza ko mushima Imana ko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro nkuko vyama. Hama nkaba nsubiye kugaruka mu kiganiro ntitutafanyage tugira dusubire dukore, murabizi tuba dufise sujet tugira dukorereko, ariko entre temps kumwe n'undi muntu ngaha muramubona n'umuririmbyi artiste yitwa Twagirayezu Eustache, hanyuma akaba afise indirimbo tugira tuganire kuri ivyo twongera tuganire no kuri sujet y'uno munsi. Hama mubane natwe ntimuve ku murongo, mubane natwe mukurikirane n'ivyo tugira tuganire ko mu mwanya tuba tubabwira sujet tugire dukorereko. Esther Karim, merci beaucoup. Urashaka kuramutsa abo turiko turavugana ukidondora biruta ivyo jewe navuze? wavuze ko nitwa Twagirayezu Eustache ariko umuziki wanyise Best One Baby Boy. Baby Boy kubera ufise look y'aba bebe. Oya, ni Baby Boy. Baby Boy urumva ni umwana w'umuhungu, simpaka umwana mutonye. Oya, kuko urabizi mu buzima umuntu nubwo yoba afise imyaka 100 akaba yaragize icese akaba agifise mama wiwe. Avuga ati mama nawe avuga ati mwana wanje umva uko uri kose uguma uri umubebe ku bavyeyi bawe. None genre umuziki nitagufashije gutora iryo zina rya Baby Boy? Si Baby Boy now novuga yuko byose rirafatanye Best One Baby Boy. Kwari ari cyo wahisemo none? Benshi barakunda kumbaza kubera iki abandi baririmbyi kunda gusanga bagize ama abbreviation y'amazina yabo mugabo nta na gato naho bihuriye mengo na hamwe vraiment kumva nabantu mu kimengo nabantu babiri batandukanye. Kubera iki no? Ariko je naje kubwanje mharura yuko Best One Baby Boy nyene nagishwe na mama wanje kuko siwe yambwiye ati ni witwa uko mugabo nakuze mama wanje nkunda akabona iko impanuro amanda zigendera akambwira ati mwana wanje uzokwamuko uzohora uko ndavuga ati nta wundi muntu azobinshimira ko ari umuvyeyi wanje yabinshimiye am the best. Ni vyiza vraiment. None Best One yavukiye hehe? Yavukiye hehe? Yari arafise umuryango bimeze gute? Best One novuga navukiye mu ntara ya Kayanza muri commune Kayanza zone Kayanza nyene urumva byose ni Kayanza kuri centre. Wavukiye mu muji wo mu Kayanza. Ama Best One navutse muri 99. Nukuvuga yuko gushika no munsi Best One aho ngeze imyaka mfise n'uburebure cyangwa ubugufi mfise ndabishimira Imana.
Ok. Donc urumva wavutse icyo gihe urafite papa na mama bose barahari n'abavukanye Yego, bose, kugira kangahe mu bose. muryango ndi imfura uri imfura Yego. niwe mukuru urumva ko nacyo baratomboye gituma baca mama bafite nkunda okay yego kandi nivyo ngo abavyeyi n'abana babo b'abahungu usanga bakundana Jabe. hama ego wize hehe carrière yawe yatanguye ryari narize abantu bazi mu Kayanza ngira baca babitahura narize aho bita ku Giporo ndiga aho bita Imwendo ndiga aho bita kuri stade hari henshi none warakubagana warakorana waho muhindura amashuri oya biravana mbo nkaho Imwendo nahize maternelle ku Giporo nahize maternelle Imwendo ndahiga primaire hama aho bita kuri stade Gatwaro cyahumva nahize secondaire ariko siho nahereje narahavuye canja ku mashure amashure yubatswe n'uwahoze ari perezida Domitien Ndayizeye niho nabandanirije ariko ntabwo byakunze ko mpereza mu Kayanza waciye uvayo mvayo ucuja he candaza mu gisagara cya Bujumbura aho ni sawa mvuye mu gisagara cya Bujumbura cambandaniriza mu Kinama okay best one araje arafite mu gisagara mbega wowe watanguye kuririmba umaze gushika ngaha mu gisagara canke watanguye kuririmba ryari oya je natanguye kuririmba neza na neza niga muri 5e ariko ico gihe umuziki nawukoreye ino naje muri vacances uko urabona kujya kuntu tuva ruguru tuje muri famille muri vacances rero kandi urazi ngo akanyone katagurutse nikamenye ubweza ha naragize imana ndahura n'umuririmbyi yitwa Kesdan Kesdan ndamubwira icyumviro canje arambwira ndamuririmbire arumva indirimbo yanje wari warayanditse wiko muri 5e nari mfite indirimbo nyinshi zanditse gushika naho no muhira barantuka bakambwira none wewe ibyo bintu nzo bizogushika naye urumva babona nyene korazi muziki wo muri ico gihe ko wari ugoye nabo twabona babikora ntitwatahura ivyo barimwo gusa nanje nkumva nyene yuko ari imana kuko jewe ndibuka yuko nta ndirimbo n'imwe yabiri hitsi ico gihe ntabanzi ku mutwe hama ucurahura n'uwo muririmbyi uramubwira maze guhura na Kesdan yarafise ba petit frère biwe babiri batonye ico gihe twasa n'abari mu runganwe rumwe gusa je narabasumba gato yari Christina Junior sinzi kubaza Christina Junior rero akesa caranyemerera ko dukora collabo nabo kumva twese twari abana ico gihe turakorana collabo nabo tumaze gukorana indirimbo ico gihe rero icaciye kihaba sikindi jewe nari nzi ngo uhejeje gukora muri studio kigenda ugahereza abantu ku makarti memoire bakiryoherererwa sinari nzi ngo bya YouTube ngo bimeze uku sinari nzi ngo indirimbo kwitwara ku radio ngo bimeze uku urumva deja umva n'imyaka nari mfise atana umuntu numwe mfise abikurikirana kandi urumva ari ukuru nuko byagenze rero biherera iyo ndirimbo yahereye he yarakunzwe yaramenyekanye yaravugijwe ku maradiyo nka Isanganiro radio y'igihugu umugaba hose naho nyene ni numvuga ni kubwa babana twakorana kuko bo bico gihe bari bafise indirimbo nyinshi bariko barakora okay none ga best one uwo mwaka woba watatanguye kuririmba hoba hari mu myaka ya ryari hari 2013 okay 2013 watanguye kuririmba muri 2013 mugabo gushika kuri iyi saha nturamenyekana ku buryo umuntu wari wese avuga ngo arakuzi canke iki hari abantu benshi bo novuga uracafise urugendo rwo gukora kugira ngo ugire wiyumvira ko ivyo bintu byo babiva kuki ico kintu ndakunda kuciyumvira ko cyane kandi je kuntu meze ndafise ukuntu nshobora kwiyumvira umwanya muremure ku kintu nkiri wenda kibaza umuntu mvuge ati eske iki kintu mbona kimeze gute ndabanza kwanza jewe nkaruhisha ubwenge bwanje nkumva ko kinaniranye niho nshobora kurondera uwundi muntu nkavuga ati aho mfashije iki mugabo ku bintu jewe maze kwiga ko kuri ico nakuvuga gushika no munsi imyaka 10 iraheze ndi mu muziki sivyo vyinshi narabibonye none wawugumyemo canke waciye wihagarikira yari sinahagaritse ariko hari ibintu byinshi by'ubuzima nagiye ncamo bituma nshobora kumara
nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri atandirimbo nshasha nsohoye ivyo byose ni ibintu wasanga biriko biva uburyo kuba n'ubundi uvuga ati okay ndakoze igikorwa mugabo nubwo ndagikoze ntaho kigiye ntaho kizoshika mugabo bivanye n'ukuntu nakuze nyene numva umuziki kundimwo mu mutima nanje ntibinkundira ko nshobora kubiheba oya nubwo no kwicara igihe kingana gute nguma numva nyene yuko ari ikintu nshaka gukora rero kuri ivyo icyo novuga nuko keshi na keshi kiretse yuko aho ukunda gusanga abaririmbyi benshi dukunda kubura uburyo tukabura abantu badusponsoriza mu buryo ariko burya keshi hanini burya ubufasha uburyo buza mu nyuma ikintu kiba gikenewe cyambere gusumba ikintu nasanze gikomeye mu muziki amahera akora byose amahera akora byose mugabo amahera burya nayo ni ikindi kintu hari ikintu cyambere bita ubugenzi hajya keshi mu buzima iyo ugize umugenzi uba wungutse bwa bugenzi rero nshatse kuvuga n'iki nshatse gusigura kuri iki kintu ari kurambaza jewe kuva 2013 nkora gushika no munsi nzinanye n'abajournaliste benshi kandi cyane nibaze ko ari nabake baba batanze mu bajournaliste bagize industry ariko nta byishize ko jewe cyandabishira muri rusange kimana kubwiye je kibazo ndaciga ko nkavuga ati eski iki kintu kimeze kunuku rero no kuvuga yuko abajournaliste n'abaririmbyi bacaruka cyane cyankwe n'abaririmbyi bariko bararuka nibo baririmbyi kesho usanga bafise amaraso ashushe kuko bariko bakora ikintu bakaniye kumva donc baracari bashasha kandi cya kintu baracagishashaye bashaka kugikorana inguvu sivyo ariko ucusanga bwa bumwe gwa rukundo bwa bugenzi usanga ujya muntu mengo wita umugenzi atariko bigi aho atariko we wabifata nk'akarorero uri umujournaliste sivyo ugasanga ahantu ukunda kwicara keshi ukunda guteramira keshi cyane urafise umugenzi kandi yama yakubwiye ko afise impano yama yakubwiriye ama freestyle ebana ibintu birenze nabo kavuga ati wabana wanashaka ukagenda namubwiye ati peti yangu vraiment respect ukama wamuteye amashugwe vraiment uko muri kumwe kwese imisi yose uko muri kumwe ukama wamuteye amashugwe mugabo akazorindira ko gira ikintu nakimwe cyo umufashije akakibura kandi suko ubutabishoboye oyaye nibaza ko mwumvise suje no munsi tugira dukorere ko nababwiye tugomba dukorane suje yerekeranye ngo eske nubuhe bufasha umumenyesha makuru n'abantu babanyempano bokora iki kugira ngo donc ukuntu boshobora gukorana kugira ngo bateze imbere abantu babanyempano sivyo ego niyo sije tugomba tuganire ko gatoya na best one atubwire ingene we wabona ko vyoshobora gukorwa hanyuma yongere atubwire donc nk'umuntu abirimwo nk'umunyempano yabibayemo kuva kera gushika kuri iyi saha akaba ataramenyekana nk'uko avyifuza kandi avuga yuko yoba hariho abamenyesha makuru b'abagenzi biwe mugabo bari kumufasha mugabo bitarakunda sivyo none ga best one ego uti rero uwo wita umugenzi canke iki ntaco icyo kintu cyo kuvuga ngo umugenzi burya nasanze kumenya umugenzi bigoye rero mugabo tutiriwe turahagarara kuri icyo ni ukuvuga yuko jewe ikintu nosigura kuri iyo sije umumenyesha amakuru kugira niko ndakikubwira urafise umugenzi w'umuririmbyi dufate uyo muririmbyi nubwo bafise indirimbo imwe iyo ndirimbo aramaze kuyikumvisha nawe uramaze kumva kweri ko ari indirimbo ifise akanovera sivyo ifise akanovera nawe ukumva ati ego vraiment umwana araririmba sivyo abandi ndazi nta mujournaliste numwe abaho adafise umugenzi sivyo adafise umuntu hajya hanakunda guteramira cyangwa akunda kwicara cyangwa akunda kwirigwa afise impano ariko birabaho urashobora kuba udakunda guteramira no mu kabare cyangwa ugateramana n'abandi usanga ari ukugenda ku kazi hamutaha uja mu bindi ugasanga abo bantu ntabo muzi naye sha ndakubwije kuri Jesse nibaza ko ico kintu coba oya nikibaho twe twenye n'abaririmbyi ndazi ne je ntubona je kunumeze abaririmbyi
baba yaba urya agisohora indirimbo ya mbere jewe ntegerezwa kumukurikirana sivyo ntegerezwa kumukurikirana kuko cya mbere yanyinjiriye si kuvuga ko turi muri competition none uko mbona basigaye basohora ari benshi uno musi ukumva uyu ejo ukumva urya uwundi ukumva urya dushake tureke n'abamaze kugera aho bashitse ugasanga abaririmbyi ni benshi cyane bariko bararuka mumenyana gute mukoresha ubuhe buhinga kugira ngo mushobore kumenyana ni cya kindi ndiko ndakubwira gitwitaho cya kintu ubugenzi sivyo mu gihe maze kumenya ko dukora akazi kamwe jewe nutashaka kumenya nzogerageza jewe ndagukurikirana inkoresheje imbuga zawe kugira mbone ibikorwa byawe uri kurakora hanyuma kugira ngo umenye aho agusumbirije canke aho nawe utegerezwa kumusumbirira ahubwo twese twari dukwiye gukurikirana kugira tumenye ico dukwiye gufashanya twese tugiye hamwe ariko none hajya muri ko muraririmba ntimuba muri abakonkura ariko ntabwo tuba turi muri competition muba muri mu biki none antwo ubushaka kuganya abafana ubushaka kuduga uvuga uti unaka agira nsumbye none urazi korabo icifasha korabo mu gihe mukoranye korabo aho urumva ni korabo no kugira ngo mwese musa donc abafana banaka n'abafana banaka ngira ngo bashobore kukumenya bashobore kumenyana musangira abafana basi mugabo iyo wikoranye igikorwa cawe nawe nk'umuntu personnel donc iyo uri kurakora urashobora kubavuza uti abakwinjiriye sivyo nawe abanyinjiriye mugabo ico igituma rero abanyinjiriye ni iki nyimba yanyinjiriye iri foko ndamwakira nk'umugenzi nk'inshuti sivyo kuko ni nakora igikorwa ndi umwe nkuko ariko bivuga nkamuha link akayipartage eske babafana biwe ntibazoyibona ego urumva rero nico nashatse kuvuga ariko rero abajournaliste cyo niko ndasigura mu gihe mu journaliste wese aba afise umwana ari wo hasi akiri muto avuga ati umwana arafise impano kandi yakenewe gufasha abajournaliste bose barazinanye kandi abajournaliste bose ariko urabizi ko basigaye hari abajournaliste benshi hari ama media menshi ahubwo nico ciza rero gusumba nico ciza gusumba kuko bamaze kuba benshi wewe nyimba uvuga ati je ndafasha umuntu ushobora gufata mu mugongo ujya wundi akavuga ati nanje ndafata mu mugongo gute gendura precisa utwereke ingene ushaka ukuntu bafata mu mugongo ikintu none ngo masigure benshi bacha bavuga ngo umva ngo ubu sponsor ngo namahera oya wewe nyimba uvuga ati je umwana vraiment ndabona ko atazomara amazi ubundi akavuga ati ujya mwana ntazomara amazi eske wewe ukorera kuri radio kanaka uri akora kuri radio kanaka wewe uzomukoresha ikiganiro kuri radio yawe ujya nawe umukoresha kuri radio yiwe hama ejo muzobahana umva hirya ejo mubahane mubwire ati uyu mukoreshe nawe uwi wawe nzomukoresha nawe uyu mukoresha uwi wawe nzomukoresha gutyo za mpano ntizizoreka kumenyekana kandi urumva ko atamahera za mpano ziba ziko zirabasaba nta buryo bw'amahera muba muri ko murashiramo ariko muri ko mukora cyakindi mujejwe mwebwe urumva cyakindi mujejwe cyakindi mutegerezwa gukora umva niko kazi kanyu nta mahera biriko birabasaba benshi barakunda kuvuga ko nyene jewe nanje ndakunda kubaza ico kibazo none nka wewe ko wavuze ko ufise aba journaliste benshi muzinanye ugira est-ce hari uwo wegereye uramubwira uti ndashaka emission canke ukamusigurira ico kintu hama ntiyagira ico agufasha bo nibaza yuko abo tumaze kuganira sibake kandi ni naco kintu bakwiye kwigako kuko sinovuga ngo ndiko ndabigisha no ariko barakwiye kuraba bakikubita gashi kuko nk'ubu unye birababaje nk'ubu nka wewe sivyo nka wewe ndakurungikiye link y'indirimbo yawe nje nshasha dufata akarorero basi ndakuramukije bite sawa umeze neza yego turishuranye bien kugira tuzinanye nk'abagenzi amanga ndaguhaye link yanje ndaguhaye link ugacumengo ahubwo iyo bavyari binakunda ari gucumburoka wayisomye nabonye ko wayisomye kandi ndazi nshobora kuyisoma ureke kuyugurura ngo uyirabe basi wotumubwira notuma ndonka commentaire ukambarira best one iki gikorwa cyawe vraiment nikimeze neza nabwo no kivuza ku radio urasubira muri studio bagisubiremo mugabo nkabona commentaire nkabona ko wanishu ukabona ko umuntu yakomose mugabo urumva urashaka kumunungikira hama ntagire commentaire ntihagire reaction nimwe kandi mwari muko mwari ko muravugana none ntumva ntibica biherera aho nyene donc umva na bwa bugenzi buraheze muri make
kubera atari karagusapotinga kubera atari karagupromotinga ubu babuheze ya kandi ni cabajejwe muri make niko kazakora none basi mwe namwe nkamwebwe basi nkamwebwe mukiriko muraruka donc ubona mu ufise inguvu zikwiye eske urashaka kurungikira igikorwa umuntu naho wavuze ugasanga ntiyagikunze ya ico rero ni ukaba usanga avuga ati iki kintu cyose nagikunze mugabo sinshaka yuko ndamudekuhaja ndashaka kuba ntagikunze kubera jewe kuko abantu bose none ni mpaka bakunde bimwe urashaka kuba uri muririmbye ukaririmba indirimbo bamwe bakayikunda abandi ntibayikunde ndabeshe none ni vyiza ariko mugabo urashaka kuba ushaka kubimubwira ukacuvuga uti none namubwira nkabandi ko ndamudekuhaja canke kivomye ko ndavyihoza sivyo ivyo je sinibaza ko ndabifata nka découragement kubera urashobora kunsigurira ikintu ukambwira ati okay urazi ko ndi umuprofessionnel muri ibi bintu eske indirimbo yawe wayimaye nayumvirije ariko rero aha hantu nyimba ari muri refrain nyimba ari muri bridge nyimba ari mu gitero ca mbere cyangwa ca kabiri hari ahantu utari kubigira uko urumva okay nico gihe iyo nsigura iba yumvikana kandi rwa rukundo jemba nubwo umbwira ati ntayo nzovuza ku radio mugabo nca ndaguharura mu bantu ba mbere bamfise ku mutima ariko rero urumva ntitubitahura cyo kimwe abo ne ba journaliste bari ku maradiyo hanyuma abo ku ma media nayo abo bakorera ku ma YouTube nawe abo ku ma YouTube kuko urumva ku radio urashaka kuvuza indirimbo y'umuntu ariko par contre abo ku ma media siko babikora ikintu cyanye nashaka gukora araguha ikiganiro canka akagufasha akakukurikirana akagirana mugabo urumva we ntashobora kuvuza iyo ntuze nayo ubwo iyo support mushaka kurabona yabariye bo support tuba dushaka juste ni nko kuba journaliste bose havuye support y'ikiganiro cyo ku radio cyangwa support yuko wowe ushobora guhamagara umuririmbyi ukamukoresha ikiganiro support yindi twebwe tuba dukeneye kandi dufasha cyane nuko ushobora kuguha link ukamenya nawe ko ufise abandi bantu uyipartaja ushobora kuyiha save kuko nyimba wewe wari ufise umuntu afise bwa buryo bw'amafaranga wewe urashobora gukoresha ubwo buryo ufise wa wundi afise amafaranga nawe agashikirwa nkasanga bwa buryo bw'amafaranga naburose biciye kuri wewe okay mugabo urabizi yuko hari aba journaliste bapromotinga umuziki sivyo hari aba journaliste bakora mu bindi muri entertainment yose ugasanga mugabo ntibahagarara cyane ku bintu by'umuziki sivyo hariho n'aba journaliste usanga vraiment donc batari biri muri industry atari byo barimwo cyane ugasanga muranazinanye uriruramuha iyo link nta bintu by'umuziki abizi ko cyane ugaje usanga wewe donc ntashobora kuyikomenta kuko nta by'umuziki abizi ko cyane ntabikoreramwo cyane ntabikurikirana cyane gose ngo amenye ngo yo gukommentira gutya cyangwa ugasanga n'abantu no muri entourage yiwe n'ibintu akunda gukoreramwo se bantu cyane usanga ashobora guhereza ayo malink cyangwa iki ugasanga surtout nk'ubunye abaririmbyi b'ubunye urabibona ingene wabivuze abaririmbyi muri ko murarukubo muba mufise ama video umenga nyene ari expose ibintu birenze le fait yo kwishira kuri statut yawe hari ukavuga uti none nk'abantu babona ibintu ndiko ndashirako surtout nko mu gihe utabubikoreramwo ntushobora kubona ko nivyo bishobora kuba intambamye yuko umuntu arashaka kugurura link akavuga ati iyi image iyi video vraiment ntayo nashobora gushira kuri statut yanje canke abantu banje ntayo nashobora kuba partage ntiwibaza ko bishobora kubabera intambamye ico nacyo nibaza yuko uko wagisiguye ico kibaho mugabo nibaza ko atari twese sivyo hama ikindi nacyo urazi ko baguma basemerera zimwe banazugara nibaza yuko uri umuririmbyi uri muri ico muri iyo sije nibaza yuko nawe ngaho onye ubu uriko urarenganya umuntu kandi n'ukuntu baguma basemerera cya kintu y'izindi mugabo urabizi ko ntibyakigwa co kimwe hari abavuga ati zari zikwiye kugagwa abandi ntibyari bikwiye kugagwa zirakwiye kuvuzwa amasahaya abandi urumva ofetse ntibagihurizako sivyo mugabo kwa kinanswa urumva ashobora kuvuga ati nibyo bidandazwa nibyo bisohoka nibyo bituma tumenyekana none wumva amfetse hariho umuziki je ari kintu ndakuvuga hariho umuziki wo kugira wiyubake wewe hariho n'umuziki wo kudandaza sivyo bitandukaniye aho bitandukaniye rero hari umuziki wo kuyubaka n'umuziki ushobora gusigurira umuntu akumva neza yuko
ide y'irya ndirimbo yawe ari ide ishobora kumwubaka mu buzima bwiwe sivyo iyo ni indirimbo yo itanga message we yo kwiyubaka wewe hanyuma indirimbo yo kudandaza indirimbo rero yo kudandaza ni indirimbo usanga izi ndirimbo usanga umuntu uvuga ngo agenda namaze kugira izina naramaze kumenyekana ibiki ugasanga ashobora kuririmbira indirimbo atasije nimwe ifise kuva ku ntango gushika ihera atakintu kimwe ushobora gutahura mugabo kumva indirimbo yabaye hiti none usanga yanajabutse n'igihugu kandi yayindi wowe wakora mengo irafise by'isigura itigeze iva hiri none wibaza yuko bakoresha ubuhe buhinga rero muri yo kandi nikihe kintu baba barushije kwereke ivyo bitagira message ari byo bikundwa gusumvya ibifise message igituma ibidafise message ari byo bikundwa akeshi hariho ibintu usanga bigize umuziki uri international kuvuga bisigura yuko uramanze kubanza kwaraba kwanza quality y'indirimbo cyo ni cyambere hama cya kabiri ukaraba style y'indirimbo urumva umaze kuraba style y'indirimbo hacha habaho rero kumenya melody y'indirimbo ugiye kuririmba sivyo ariko muri za ndirimbo twita ko arizo kwimenyekanisha wewe ni indirimbo wanashaka nizo zigoye no zitwara n'umwanya muremure urumva ko hariho melody ushobora kuririmba mu ndirimbo yo kwimenyekanisha udashobora kuririmba mu ndirimbo yo kudandaza bon ndumva ni birebire mugabo urumva nibaza yuko basi abo vyega bazogira ikintu bahinduye tumaze gukorana n'abaririmbyi benshi bama bidoga surtout kuri ico kintu bakavuga yuko donc abajournaliste ntibasupportinga canke ama media canke iki ugasanga bamwe bavuga bati bisaba hari abo bisaba amafaranga atayo dufise hari abo usanga bashigikira bamwe abandi ntibabashigikire ivyo onye nibaza ko ari ikintu cama kiriko kiragaruka kenshi kandi nibaza ko cari gikwiye gukosorwa sivyo none mugabo tugaruke gatoya ku ndirimbo zawe uko biri kose uri umuririmbyi wambwiye ko watanguye kuririmba kuva muri 2013 warasohora indirimbo même si utaramenyekana cane abantu uramaze gusohora ibikorwa sivyo hariho indirimbo iheruka gusohoka haraheze iminsi 12 ndibaza ko ntihenze 12 aho nyene sivyo bakuravuga rero wowe nawe muri yantuzenye iyo ndirimbo aho nyene niyo kwiyubaka canke niyo kudandaza iyo ndirimbo je numva niyo kwiyubaka je ubwanje kuko indirimbo irasigurize irasigurize mugabo si bose bashobora kuba bitahura ni indirimbo ivanze utarayibona agende kuri best one baby boy best one baby boy menga nta kiriko mugabo kuri YouTube iriko best one baby boy muravyumvise yitwa aho nyene aririmba indimi zivangatiranye none mbega ko wavukiye mu Kayanza igiswahili uririmba wagikuye igiswahili ndirimba je nico nize uko nacize nuko twebwe urumva umuziki nakazi nkuko nabikubwiye ko kwidandaza kugira ejo ubone ko gashobora kukubesha kwa kwidandaza rero nukwahe ejo ninasohoka igihugu bazompa interview mu rundi rurimi kandi ni turi muri East Africa urumva atagonzi bizoba biyangaye donc warafashe umwanya uragenda uriga igiswahili urumva ni nkuko no kwigira urundi rurimi rwo ari rwo rwose kuko urumva nawe iyo duhurira ngaha ugacumbwira ati burya rero dukora mu Gifaransa none ataco nzi nari guca ndabigenza gute urundi wize ushobora gukoramo n'uru sinovuga ngo urundi nize ahubwo indimi nka zose yaba byari bishoboka no zimenya kuko ndabishaka kandi n'ibintu bizomfasha mu kazi kose donc niko ndavuga wararirinze uririmba mu Giswahili urongera uraririmba no mu Kirundi none ko umuntu adashaka kubatahura bavuze ngo ni indirimbo isobanutse iyo washatse gutanga message ihe muri iyo ndirimbo message nashatse gutanga umuntu aza kubitahura neza ivyo ngomba mvuge no umuntu aza kuja kuri YouTube akumviriza indirimbo akayumviriza yose niwe aza gutahura ivyo ndiko ndasigura indirimbo jewe nashatse kuririmba kugira umuntu muba muri mu rukundo kuko igitero ca mbere kiri mu Giswahili mugabo ndaririmba mvuga ukuntu umukobwa ndamukunda ivyo nkunda kuri we ivyo nkunda kwa nkorera sivyo
uko ateye umva ibyo ndamubonamo byose mu buzima bwiwe mbona ko binezereye kandi mbona ariko yitwara mu neza. Donc uri kuramudraga ukoresheje iyo ndirimbo si kuvuga mba niko ndamudaraga ahubwo tuba dusanzwe turi kumwe musanzwe muri aho rero bijya akora cyangwa uko tubanye je nawe mu buzima busanzwe nyene bw'urukundo nkabona ati aha vraiment ameze neza ibi byose bikora neza basi nkaba nk'uri ko aramushimira nk'uko ariko arabikora rero maze ko ndiko ndamushimira ariko cyangaruka nkamubwira ati nubwo biruko ibintu byose jewe kuri jewe ndiko ndagutera amashurwe menya yuko hari abandi bantu nyuma yanje bankeneye ariko si kuvuga ngo nshatse kukubwira ko ni one uri kuramumenasa donc no amenye yuko hari abandi ni kuvuga bakwiye kuba mu Kiswahili bavuga ngo nguwe makini numva ube maso basi afeze attention kugira ngo ntibamutere ntibamupapure umusheri rero no kuvuga bisigura yuko maze kumubwira ko nyuma hari abandi kandi si umwe cyangwa babiri nta nabonzi yaro nabo bagushaka utazi ushobora no kurengana kuvuga ujya mu mboga cyangwa ujya mwana ararenze urumva ibintu nk'ibyo rero muri icyo gihe bisha bisaba yuko wewe umukunzi wawe umwama hafi nimba wagize icese akakubwira bijya kunda kuri wewe fatira hajya nyene burya ujya atabikubwiye niwe mubi umugabo umuntu yamaze kukubwira ati jewe hana ndabona ni bo fatira hajya nyene none biraborohera kuronka ba Queen Video indirimbo yawe irafise video donc biraborohera kuronka ba Queen Video mukoresha mu mantu zen mu ndirimbo zanyu bo Jesse novuga ko byoroshe kuko ni ibintu bitwara uburyo ko je nka je video keshi mundo kuba ndimwo nawe izo bara ma featuring barakunda kumbaza none abo bakobwa bakura hehe ko ari beza naje nabonye ari icuki avuga ati nabonye ari icuki hajya keza karigura rero no kuvuga mu gihe ushaka umukobwa mwiza urumva ushaka inka ajyama nkazo utegereza ku none ayo wowe none nk'umuntu uri kurakora wahereye kera utaragera aho ushitse haniniya nk'uko wabyifuza uyumvira ayo mafaranga nawe ucuyakura yo guha abo bantu amafaranga jewe gushika no munsi na management fees nta n'umuntu n'umwe ndigira ndonka mfata mu mugongo ngo reka ndagufashe dukorane tuzo turagabura uku cyangwa vuge ati basi jewe ndashizemo sponsor yanje ibindi bizoza mu nyuma nta nundi muri rimbi ntaki no jewe jenye n'ubwanje n'abagenzi tubanye mu buzima busanzwe ashobora kumubwira ati tora 5000 uzofata déplacement tora 10000 mugabo je kuntu mezi yo nashatse gukora ikintu yamuvuze ati ngomba gukora video nakubwira ati nterera 10000 ngomba gukora video kayama nubwo no manshonje ntayonge donc uca weparnya kugira ngo ushobore gukora ico gikorwa cya giharuro nkeneye urafise amakorabo angana gute mu ndirimbo ziwanje abantu bamaze donc apa hirya kuko urumva indirimbo ufise ku mbuga nijya imwe yonye hari ku indirimbo imwe gusa kubera ni account nshasha umunsi nyene nsora indirimbo ni kuvuga indirimbo imaze imisi 12 na account yanje imaze imisi 12 kubera ikino nariho nayishize kuri YouTube nshasha kuko account yanje ya mbere barayihakinze rero ni ibintu byaciye binsaba ko noshiramo amahera menshi kugira ndayigaruze abari kubinkorera bansavye amahera atari make nanje ubwanje ndavuga ati hayo aya mahera ndabona yuko ahubwo notuma ndayakora muri indi video ndavuga ati reka ndavyihoze ntacyo ntangure gushasha ni nyuma ya zeri irakora donc uriko uravuga yuko inyuma y'iyo ndirimbo ufite ku mugabo ubundi wari usanzwe ufite indirimbo zingahe nari nsanzwe mfise account iriko indirimbo zitatu indirimbo yitwa Everyday indirimbo yitwa Nipe ndi kumwe n'umuririmbyi Frank Duniano indirimbo yitwa Kazi nije nyene ama izindi featuring ni indirimbo ufite indirimbo zine izo zitatu niyo yindo heruka gusohora igira kane n'ayandi narinda kubajira ama featuring ufise featuring zingahe n'abandi bantu hari abaririmbyi bamaze kuza bakagusaba featuring ndafise abaririmbyi bashaka kuri batatu tumaze gukorana n'umuririmbyi yitwa Star Love twarakoranye indirimbo iryoshe yitwa Nyoka twarakoranye n'umuririmbyi yitwa Vivibo indirimbo yitwa Gakumi
indirimbo iryoshe cyane niyo rero nakoranye na ba Chris na Junior. Okay, rero uko biri kose naho umuntu aba ari karakora, donc abafise aho yavuye, abafise naho ari karaje. Wowe kuva aho wahereye uririmba ubona ari ikihe kintu umaze kunguka? Ni hehe wavuye, ni hehe umaze gushika? Sha sinovuga ngo naco ndunguka no bambesha. Kandi aho bigeze uno munsi nubwo ya support atayo ndaronka ndavyishimiye. Okay, ndavyishimiye kuko mu kibana aho mbaye cyangwa ahandi hantu henshi ntemberera ndubashwe nk'umu artiste abizi nubwo ataramenyekana. Abanzi baranzi, abakuzi barakunda, abazi ibikorwa byanje barabizi kandi barabikunda. Ikibuze gusa nuko bishika mu bantu bose. Ariko uko biri kose ni byiza. Kandi ndavye aho nahereye nuno munsi urumva hagiye umuntu iyo utambutse ushize kugura imbere umva haba hari ikindi kintu ushikiriye utari bwige ushikiriye. Donc urishimira basi uko biri kose intambwe ushaka gushika. Yego ndayishimira kandi yaba ibi ni ntabyishimira n'ibindi ntabyo ndoshika. Naho bironka ntibizogushima. Naho oya ntabyo noshima. Okay. Tuje tumera rero nk'abarangiza gira ico ugiye rero abakuzi nabo ba journaliste wifuza yuko mwoshora ikintu vyo mutavuze ubona uti iki kintu ndashaka ko iyi message ibashikire kandi bayikorereko nk'umuntu abibayemo, wongere ucugira nico ubwira n'abaririmbyi bagenzawe bakireba upcoming bariko baraza mugabo baba bariko baracika intege bivanye n'ivyo byose mwama muriko muravuga bigoranye. Je kintu cyambere cyo novuga nta muririmbyi n'umwe noca intege kandi nta muririmbyi n'umwe nosuzugura ngo ntazi kuririmba. Umwe wese afise style yiwe, umwe wese afise uko ashaka kuririmba, umwe wese afise icyo ashaka kuba. Rero umuririmbyi wese ariko aranyumviriza nubwo bari utaraja muri studio mugaka bayumva ko afise impano nakore. Okay, nakore kuko hajya anyi ngo n'umunsi wa warigeze ibuye. Okay, ndabimazemo imyaka myinshi mugabo nivyo tuma ncika intege cyangwa ngo mfate nabi abo ba journaliste ngo ntibariko baramfasha. Oyaye rero muri rusangi aba journaliste gusa ico no bahanura nuko bofata akazi bakagakora nkuko bariko bakorera igihugu, nkuko bashaka ko igihugu gitera imbere, ntibagakore nkuko bashaka kwikorera ubwabo, bakore nk'abakorera igihugu. Natwebwe abaririmbyi turiko dukora nk'abakorera igihugu kandi mushakamo amafaranga mu bamwe mukorera igihugu. None gasha reka ndakubwira ikintu kimwe. Igihugu nikitakwizera ya mafaranga uzoyaronka ko dukoresha amafaranga y'igihugu. Okay, donc aba journaliste bakore nk'abariko bakorera igihugu kuko nibazamura abana b'igihugu igihugu nico kizotera imbere. Kuko deja urabizi ugiye nko mu kindi gihugu ugiye nk'umu artiste nibaza ko batazokubaza ati nyoko wawe yitwa gute, bakubaza uva mu gihugu icyahe. Okay, imbere rero yuko turangiza genda bagiriye akapera gatoya kugira ngo bagende bumvise basi iryo jwi riza kutumarira nabashitura bagende kuraba n'abatazi babiravye kuko twababwiriye bagende kuri account yawe. Maji kwa kinywa matamu ila mimi nimetamani nioge kinachonipa utamu kwa ulimi, inja zirimwa gasose furukea kwa damu, menipa vailasi nitagonda nife, kasamaki na jilalia bahalini, laha najipa mwenyewe nyweleni mwako nikikukuna, kuku kawafunika mwewe, moyoni mwako nimeingia, jua kagufa kanje wewe. Kasumaku nimebana, kawembe nguo nimechana, kwa kutafuna mikijana, another one nipe kama jana. I'm sorry, nyuma yanje hari ibisisimwe biriko birankwega, inkoho yanje sigaranye isasu rimwe kandi biriko biranyegera. Ngwino nkizibi bikobwa byo mwuyu muji, zikundira kuhaturira nija ziyutamu wako zaidi ya bidishi, mazi wawe niryamira mfata ho nyene, niho ngwaye nkanda ho nyene, nkanda ho nyene, niho ngwaye mfata ho nyene wagwana.
ngo ibyo bikoko bikorera mu kweka kweka antuka barakubangamiye. Je vraiment numva message rikwiye naco ndinda ndayikubaza ko birenze. Ibyo nyene indirimbo yawe wayikoreye he? Indirimbo yakorewe muri yakozwe n'umuproducteur yitwa Geoffrey. Geoffrey on touch. We yama gukorera indirimbo. Oya. Ahubwo nuko na style nashaka niwe nabona ko aidomina nyine. Aishoboye. Okay. Amasanamu nayo yakozwe Director Farsi. Okay. Uravyumvise mugabo entre temps urafise ikindi kintu ukora urashaka kugenda uvuze ikindi kintu ukora hanyuma kugira ngo kugira nakagafaranga ko gukora ya video kazoze karaboneka. Mu buzima busanzwe reka ntumira aba boss kugira bazorabe banyegere ndabe ko ari covamwe. Ega ni ibinyene nariko ndavuga by'aba journalist n'abaririmbyi tuba dukwiye kwicarana ibintu nk'ibyo. Ama mu buzima busanzwe urabizi n'umuziki biragoye kushobora gukubeshaho wonyene. Ndumukwafere nkora muri salon de coiffure. Aba boss mushaka kwimosha neza dukwafere bana tumeze neza. I'm the best kwa kila kintu cyose. Sukuririmba gusa urumu. Nkorera muri ville nyuma ya Palais des Arts. Aho bita muri Big Boss Saloon. Okay. Karibu. Mumvise mukora misi yose. Misi yose. Urumukwafere w'abahungu canke n'abakobwa badatunge canke urasokoza n'abakobwa ariho. Dufise salon mix. Dufise salon mix no kuvuga jewe ndakira abagabo abakobwa mugabo bimosha ibintu by'amakwafe urabona nyene aba bakobwa bimosha amakwafe nyene yaba babitamwa n'abasilay queen nyene kibyumva muzoze ku bintu by'amatensire bisara nyene ibintu nyene byo mu best nyene kibyumva urarenze urabarenze. Okay, nje kutumangira office na Madrid meza ukora muri salon donc urabizi rero tugushimire cyane wakoze kutwitaba wakoze kuza tugakorana hanyuma abatwumvirije surtout iyo sije twakoreye ko nibaza ko ni ikintu cama gikunda kugarukwa ko cyane abaririmbyi benshi surtout baba upcoming barakunda kukigaruka ko rero abantu baba dukora umwuga umwe surtout abantu ba promoting umuziki canke bari cyane mu bintu bya industry y'umuziki murabe ikintu mwokora kugira ngo aba bantu urugwaruka rufise impano pas seulement mu baririmbyi tugire ikintu donc bagira ikintu babafashije kugira ngo uwundi munsi nitwagara aho tubakoresha ama interview bazogende baravuga yuko hari ikintu cahindutse sivyo none gabeswara nitwaza ko bavyumvise kandi hamwe byoshika tukaronka nk'ama commentaire y'abandi bantu kugira batwishura kuri iyo sije bo sinibaza ko ndumweranda navuze ivy'abandi bose bokunda mugabo uwunshigikiye canke utanshigikiye kuvyo navuze arashobora kuja muri commentaire nawe agasiga ubutumwa agasigura nawe uko avyumva uko abitahura kumbure nanje nyimba nihenze nzoteba nyugwe. Oya bon sintuba turi ngaha kugira ngo dutange umuti w'ibintu byose ni cakindi nyene uba atabishimye araza muri commentaire akadukosora canke n'uwabishimye akavuga ati ni muri commentaire ngaho nyene twahurira hama tutibagiye kandi kuvuga kandi ahantu turi ni hahandi nyene ni kuri residence ubuntu ahantu heza wahabonye nibaza yuko sinova ngaha harakayaga karenze hameze neza cyane nta muntu n'umwe turazana ngaha ngo atugayire hameze neza cyane ni kuri residence ubuntu umuntu atarahaza azoza umunsi umwe apime narijya hari ubushuhe bwinshi bujumbura muzobona ko ntabandi ko ndababesha ikindi ukaba utari yabonesha kuri chaîne yacu raba ico ukora ugenda wiyabonesheje ngaho nyene kugira ngo uzuraronka ama notification abashikire ku mwanya murakoze cyane best one ama bonne chance mu byukora byose nizere ko hari ibindi bishasha ugira utuzane oya ubu unyi vraiment ikintu cyo novuga njenje niko no bivuga okay dusubire rero vuba hafi merci beaucoup nkuko mwampamagaye neje ni mwampamagara nzoza ndiruka cyese ngaba oya okay umugoroba mwiza rero kuri mwese muri ko muratwumviriza canke umurango mwiza canke aho muherereye hose mugira ibihe byiza umukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye bye